wetu nibaza ko abantu benshi bamuzi baramuzi uko umuntu ayitinze cyane kuri ya kanzu ya Yesu hari uramubona neza ubibona neme yuko ibintu byose bisabwa kwijya sinema ubugaragwa nibindi bizobana nande masinema zogenda akora n'amashu atandukanye zogenda dukora neme kumushigikira ndavye ijya sinema ubugaragwa uko biriko biragenda ndavuga nti neme kugufinansa neme kugufasha sinzi ko buri hafi kugira ngo nimbere ya kamera tukubone bakubone Maramajaye ndaha aneza neza kuri Kenze. Yes bakunzi ba Rox TV ndabaramukije kuri mikoro kumwe na Jazz Masamba mbi nyuma ya kamera ni Kibanomike. Uno muziti kumwe n'umuririmbyi wo mu Burundi. Umusitari mugasana ko ari n'umudogiteri amwitwa Mr Bekeri. Mr Akanoti ndakora mukije umeze neza. Ego turashima ako biri kose turashima kabisa. Uno munsi abantu baraza kubyemeye kuri umusitari. No munsi baravyemera. Haraba bakekeranya ariko bagiye kubyemera. Ego. Uko wambaye biragaragara yuko Akanoti kikorera neza. Neza cyane. Guhera hasi gushika hejuru wambari yangahe mbaye baba. Ayo nambare nayo no menya uko usanga ari biharo birebire ariko sizo natiye. Ni umusitari abayemera. Harimo Akanoti mugabo. Akanoti. Weki indirimbo Akanoti. Gituma naririmbye indirimbo Akanoti. Irahari. Akanoti by Dr. Bekeri wanditse shibona. Akanoti. Iyo ugafise ukajya wicaye impamvu nayibuze ufise akanoti urazi kujya wicaye nta muntu aguhagara hejuru oya uri umudogiteri ukunda gushigikira ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuvuga mu imyidagaduro gukina comedy uno munsi hari inkuru shasha ego kavuga katukurondere kukubera hari mu comedy kera yarigeze kuba avumye no baracyane cyane yaravumye cyane bamwitwa gute bamwita wetu bacamona hariya okay afise sinema yiwe yitwa ubugaragwa uri mu bantu dufise amakuru yuko ushaka kuzoyishigikira iyo sinema ubugaragwa no kuvuga yarampagurukije narayibonye ndayibona kabisa nkuko ifise ivyiyumviro nkuko yakinya abantu bafise ivyiyumviro ndavuga ati sinema ngoma ndayishigikira na nyeneyo nemeye kuzana uburyo kugira ngo nshigikire iyo sinema ubugaragwa ego hari abantu benshi bavuga ati mbega wetu bimeze gute uyu no munsi dushaka tumuguhoze bimeze gute uri tayari ndi tayari uko twara na mu telefone neje twako turavugana ndamubwira nti budget zikenewe harura bimeze uku kandi bimwe mwaramaze kubibona wetu nibaza ko abantu benshi bamuzi baramuzi uko umuntu ayitinze cyane kuri ya kanzu ya Yesu hari uramubona neza ubibona neme yuko ibintu byose bisabwa kwijya sinema ubugaragwa nibindi bizobana nande masinema zogenda akora n'amashu atandukanye zogenda dukora neme kumushigikira kuko nasanze aha mu Burundi kibazo kihari abantu ntidushigikirana umuntu akora ibintu nkabijya biro natwe mushigikira nico gituma akanota tugomba tugakoresha bive mu majambo ego alo wetu na mahoro volume akashama ka volume so ndi Evariste Dr. Bekere Dr. Bekere nkabasha ego nutritioniste ego urazi ko twavuganye jo haheze ndavye ijya sinema ubugaragwa uko biriko biragenda ndavuga nti neme kugufinansa neme kugufasha sinzi ko buri hafi kugira ngo nimbere ya kamera tukubone bakubone Maramajaye ndaha aneza neza kuri Kenze ngiye mvugane no munoze umushoferi sawa cunyaruka kugira ngo ikiganiro koma tugice nukuva dusaba kuyikora uri kugarutse location neza no kuri duza nayo uduganye kuri Kenze kuri duza cyo habona sawa adresse nziza so murumva ko namaze kumutelefona umwanya naza hagomba abantu benshi baze ko ibyo twe turavuga ari ububeshi ntabwo ari ububeshi ntabwo ari amajambo agira shiki uwe rigomba tuvyerekanire ku mugaragaro kuko ubugari burahari abugara batabuze n'amafaranga akanoti ugafise Yes bakunzi ba Rox TV ivyo kwako turavuga na Dr. Bekere uno munsi duhejeje kubikora wetu nguyu imbere ziwe muramutse kwanza mumeze neza ego turashima amahoro y'Imana bane namwe amen maza kwanza mubwira ijambo ry'amahoro y'Imana bane namwe we namuramukije yandamukije umugabo atekereje neza cyane mu buzima Yesu yavuga rimwe kandi byumva abantu benshi Bekere urimo mu bantu ko atubwira yuko ufise ukungene uzofasha wetu bimubwiza ukuri wetu naza ko twatubaza kuvugana ubu yase nga kuri kamera samajambo sumunwa no kuvuga
nemeye kumufasha kuko isinema bita ubugaragwa yatumye impagurutsa honde ndavuga ati iki gikorwa ntagishigikiye copfa ubusa ubu rero tugomba dukore mu buryo buramvuye ego Imana iguhezagire Dr. Bekele. yes ego Ndabinezerewe cyane. n'umuntu ivugira amajambo make ariko naza ko tuzagerageza mu masinema muzoge namubona azogenda arakurikirana no gutegura album inyuma y'ubugaragwa bwo ni album ikwiye n'amashow menshi ego wetu Urakoze. wetu urumwe mu bantu ugize amahirwe kuzoshigikirwa muri filime yawe ubugaragwa Ego. aho abantu benshi bavuga ati mu Burundi tushigikiranira ariko uyu ni umwana w'igihugu Ego. avuga ati jengira afata amafaranga yiwanje ndayashire kwa wetu kuri filime yitwa ubugaragwa Ego. wiyumva gute mubwira iki Je nibaza ko ari umurundi wa mbere ahezagiwe si wa mbere ahubwo ari mu bandi bahezagiwe. Imana iguhezagire Dr. Bekele. ego Ndabikunze cyane. Ahubwo nagensabe n'abandi bantu mufise umutima. Mudushigikire. Ntato bari jewe basi. Ugerageze gushigikira impano y'ugwaruka gwa hano kubera benshi barakora abatiswa abandi bitwe banywa rumogi bakubora umusani bakubana na dread aho kugushigikira kubera babona ko ari mu turimbo twiza tw'igihugu bakakwita ngo umunwa rumogi gujya abana gugirane ariko ntibamenye yuko ufise ubutumwa utegeza kuzosiga kuri iyi si kuko umuntu yavutse asiga ivyamuranze kuri nosi yego Bekele numwe mu bantu akoresha mu kuvura abene gihugu akoresha mu kirundi avuga gute ingaburo ndi nutritionist bivuga mu kirundi mu gifaransa ni kuvuga ni mu bimera ingaburo nutrition no kuvuga ni ibintu biba byateguwe produit ishobora gufasha umwana gihugu akagira amagara meza no kuvuga no mu gufinansa uretse ibyo byo gufinansa canke gufasha mu jango n'amafilme nkuko two turavuga urumva nuko no kugwara atazogwara ariho kesi kitashoboka yare ikintu kitwengeje rero jese nkunda kugwara kubera nkwe w'Imana ari muri jewe ego wetse nakunda kugwara oya ego nta nubwo nzopfa ngwaye ngo nzopfe mpfuye sinzopfa mpfuye so inyuma y'urugano nafashe gusa ntacyo naza kwagarukako ego azomvurira abakinnyi ari kuhiterera urazi ko bakoresha ingufu nyinshi turababara kandi turanakomereka kandi akarantugaburira saa sita neza tukarya ifungurwa nziza muri shuti aho cyangwa n'abakinnyi yuko hagiye gusha nyuma y'urugero wari wafashe inyuma y'urugano nafashe nerekeza muri Canada maze kuva nico gituma abazungu benshi bambaje bamaze kubona amafilme yiwe baravuga none ni Yesu nyene ni wa wundi navuze atakona kabanga muzomwibariza we tuwagirisha bivuzeko eka sindiwe je ndiwe none yo bari ndega ba mu w'Imana ndungitse ngo ndabamenyeshe ko igihe cyo kwihana cageze je ndo w'Imana ateye iteka haramukorera yego yes oba wara muri Yesu abakatolika nibo bajya Yesu muri Eucharistia muri Eucharistia baramujya mugabo sibuza ngo namazombi oya none benshi bagombye kunteranya ko kuri wetu baravuga ngo wetu ni zombi niki wetu nibaza ko wigaragaza uri zombi canke urinde zombi ni Diamond sindi zombi ndo warungitswe natata kumushingira intaye yego hari urafise kajambo Bekele nakajambo mfise kezara kombajije kuko namaze kuvuga ni igikorwa tugiye gukora ntabwo ari amajambo somo kana mubaze kanu kamwe wetu yego nako ndavuga ati akoresha ingaburo mu kugira avura abantu yego wewe ibyo akora urabishigikira nk'umuntu watumwe n'Imana none no kwanyira iki kubishigikira akoresha ingaburo akoresha ingaburo ivyo kurya nimba akoresheje ibyo akoresha reka ingaburo ni ingaburo no kuvuga ibintu biba byahinguwe bigategurwa hama kabamwe produit ivura abantu nibaza ko mu kigano cyaheruka twabonye ko produit ngombye kumbaza ngo yoba ari umupfumu ndeka ndabikubwiye ukuri burya ibinini byazamwe n'abadagi abaki abazungu bacu ibinini yegabije hirya yecu ubundi yo kuri Yesu nta paracetamol yigeze anwa yavugwa n'imiti y'ikirundi je ndatangazwa n'abantu ngo yanga imiti y'ikirundi ngo ntibaho erega ivyo byose ivyo byategerezwa gukorwa kubera ko abazungu bari bafise gahunda yuko ibijya binini byabo nabo bironka isoko
ubundi ugiye kuraba neza na neza buryo umuntu yivuje imiti y'ikirundi uza gusanga ari we agira ubuzima bwiza gusumba ibi binini bakora kuko bikorwa n'amaproduit chimique atandukanye sindababwiye ngo muce muja hariya na hariya ariko mugabo sina nk'umuntu akoresha imiti y'ikirundi kuko imyaka irenze ibihumbi n'ibihumbagiza yabayeho dukoresha imiti y'ikirundi rero ubwo ntayo b'ikinyarwanda bivanye naho uri n'imiti basikama rero wumvise ngo ikinini burya ni publicité y'abazungu kugira ngo nabo hanashe yes niyo akajamo nagoma mvuge muri ariko sando dufite igiteramo mu Ruyigi cyo giteramo mu Ruyigi kizoba bucari pasika ariko wetu ntazoshobora kuboneka kubera urubanza azobafatiriwe muga nyuma yaho zoba nagiye mu bukwe azagiye mu bukwe ikana mu bugari muga nyuma yaho dufite igiteramo igitega ku Ngoma bar kizoba kiri kuri hiti cyane nibaza ko muzomwibonera imbona nkubone tukazobona n'abandi bantu baba star bandi basanzwe bakorana niho nibaza ko amafilm azotangura kuja ku mugaragaro mu buryo buteye ubwoba ego Bekere urumwe mu bantu bakunda kuja mu bihugu byinshi bye bitandukanye ngaha kwisi filime cyangwa umuziki mu bindi bihugu aho watembereye bawufata gute aba aririmbyi b'igihugu aho nyene ugiye baba bafite agaciro kameze gute kenshi filime ntizikonwa mu bihugu bya Afrika muga mu bihugu by'abazungu zirakundwa mu bihugu bya Afrika turavye nka Nigeria mona kwivumye ku mafilme cyane ariko nibaza ko tugiye guhaguruka ku filme ubugaragwa tugiye guhaguruka nibaza ko abana Nigeria tugiye kubashira hasi ahubwo nagira nsabe n'umukuru w'igihugu azongere subscribe kuri YouTube yanjye yes n'uryoherwa n'abanye Evariste yanshide ko akabone n'agakomantira ati emwe no kwijya mu bantu ko bari nkugushigikira abana biwe no kwishima ego muri kino gihe kubera n'umutama wa Jen arashigikira ari akandi akavuga ati akamamagara ati yes ego kandi umva kuba nanje mvuze ati neme gufasha agira hariya nawe urazi umuvyeyi nyakubaho nawe urabe kugira ngo twese tuzamuke ego umukuru w'igihugu ni umwe mu bantu iyo abona ufise impano agushigikira ntakubanga arakunze aragushigikira avuga ati uyu muntu akateza imbere igihugu nka wewe uri kuravuga yuko na wewe akugira akantu ukabukoresha ingaburo aravuga ati buga ndafise umucungwe reka ndakubwire Jasmine jara hari umuntu namuhaye chance ati ndamutsa we kaye ne bya satani ndavuga none n'umukuru w'igihugu nyene umukuru w'igihugu nyene cyubahiro aratanga chance yego wewe waze ko ma chance gute kandi chance bisigura chance mu gifaransa mu kirundi bikaca bisigura ngo umugisha ubwo ndagusabye umugisha urawonyine ubundi ho basha sindababesha satani bujya kuyihunga bizotugora kuko abakuri igisi bizotugora kubera ko nayo mafarmasi mwe mubona iyo farmasi kenshi uza gusanga iriko imisaraba n'igikombe kirimo amaraso n'inzoka none se twivuriza bapatiri niho bivuriza none ico kintu gisigurike tuje mu kabari basi tworoshe basubiye ububare bwose bwitwa ngo snack bar none snack bisigurike inzoka none mwe mwibaza ko satani tuza mu kwepera ahubwo wewe tubane neza tumubwira ati Mutama wewe mwebwe ubwami bwanyu turabuzi mugabo nta nubwo turabapampe nta nubwo turagira subscribe kuri channel yanyu yaba satanike ariko twe tuzuhangana namwe gushika tubatsinze gusa mugabo tubane neza kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo mukunde abansi banyu mu bigigiriza urumva nyene ako kantu kavuze Yesu mwene wacu twabonye nande handitse ngo snake fire arakabe nabonye kanditse ko snake fire inzoki icira umuriro biragoye urumva aho hose byari ibibazo ninjiye indani nyina akaba ndamubaza nta busobanuro ashoboye kuko nibikunda benshi bapfa kwandika ibintu batazi ibyo bisobanura nashiye nshika ndamubaza ndamaza mu cyongereza nambaza ati can you help a daughter for to drink naye namwe ati mfasha amazi yo kunywa ngira yibaje kari wa Musamariya kazi yasaba mbene yasabye amazi wapi yasabye nde nari kubaza wari kubaza gufasha abandi bantu so nibaza ko biryoshye cyane kuko tugiye gukora ibikorwa nibaza bavyumvise filme ubugaragwa nibaza ko wetu tubwira twoyirabira kuri channel iye kugira ngo ntagire uzimira basabe filme ubugaragwa muze muyirabire kuri YouTube channel yitwa Wetu Company ni cinema irimwo ivyamamare byinshi harimwo benshi cyane babaho bajya batipe bose dukorana abapipiro na potesho barimwo pipiro na potesho pipiro no muntu yanyoye cyane na popesho na potesho kandi murabona ko bariko barakora muri no misi ama video ameze neza hama ikindi naco
hari umufana so umufana hari umusani yarambwiye ngo oya reka ndabyihorera reka ntashe umuntu kuzana umuvinyu mu kidaje mu gikoro Ciza Ciza ngo hano Ciza Ciza nawe arashitse yes uranywa kavinyu ibyo ni iby'ibanyu Burundi amahoro Emwe ndaramukije Yesu zana mike mabi ndaramukije Yesu n'amahoro sindi Yesu yitwa wetu umwana w'Imana yetu umwana w'Imana yego soma muvinyu uyu muvinyu wakorewe mu ijuru kwaso ntukangerageze we Ciza oya ni munywe twe twinywera amazi mera ndahezagiye y'Imana yego ngo banywa amazi ahezagiye myeranda none ayo mazi no yaronka gute nanje ikibazo ke ndababwira ntubona ka gafangasi abajama benshi baragenda gaposha kuri fangasi agataha yaborewe kandi tuzi ko fangasi taboreza kumbe aba tipe baragenda bakigutiramo kike ukabona umuntu ariko aratamba kike ni giki hari akanyobwa kitwa kike nagira no mugera kandi genda babibutse mwari muzi yuko inzoga zifise umudayimoni yitwa alkura umudayimoni yitwa alkura donc bazi impamvu yitwa alcool ni jambo mwese marize mu cyongere alcool mu gifaransa alcool turacu base mu runo ubwo butumwa bwawe uzanyu havutuma ntaboregwa none ntiwumva rero no kuvuga demone kugira kwinjira muri yitwa alcool amanza guca muri no nzoga wowe ukangukumva borewe habwo rero gacitanga ugasanga umuntu w'umugabo yabuze agenda yisobako agenda agira kandi nawe ubwiwe kumva neza na neza kumenga imyeka arakora n'amafuti mugabo uzi ko ntabivamo nagwe microphone none we tundakubaza none nk'ubu kata kiki na cyanze ninkwereye hari ngora ninde yo bimenya kutayi oya je nayo nasizemwe waraye wewe iryo gisho ryawe ubona wowe oya rega umuntu w'umugabo ategerezwa kugira ijisho nk'umuntu w'umugabo barandani agatebe mubaze neza ibirimwo isobanuro yayo ndamubaza isobanuro aka nakanyobwa gaheze erega ariko irimwo bursa zibiri za alcool alcool none harimwo ubusa bubiri hari ingorane zibiri ubusa bubiri de bursa ubwo ni tubiri binganya n'ikiyeri bursa subusa ntashonze none bavuze de bursa bavuze ubusa bubiri n'ubusa uyu mwana w'Imana nawe nakakora ngira nta oya waharuka harura siko waharura kana kari karabiri yashe kubera umwegereye intumwishindo gumba ndamwegego inyuma aho nyende ntaco agative kavuye gusambana aca kumva wabyumvise uja none na pompoye kamwe so chiza ndagaenda kwaza gato ko urumogesera je nagize ko ahantu muri kumena Alvera Muhimbare nibaza ko nawe uri kora amazi bazo byinshi ubwo nta bintu wowe wamubajije nyene bijanywe nivyo ko mbona umengo wowe ingeso zawe sinzi neza oya kwepe kibazo oya reka mvuge nk'umuntu umugabo iyo turi mu kazi tuba turi mu kazi mugabo inyuma y'akazi biba birangiye ya bisigura ngo hajya akabara akazi tuba turimo kugira ngo turondere amafaranga yo gufashisha imiryango yacu sawa nanje nuko ariko usiko biri wetu ugira aboneke ni ikintu gikomeye oya Jesse nkunda no kubona abantu akunda no kubona abantu yakubonye Jesse nkunda abagenzi bajya abana abagenzi bajya oya nta bana mporange rega uno muzi ushobora kurya umwana ejo nawe bakazojya gwaho kazi kawe rero niyo mpamvu atabana nushaka ni witondere ibyaje yes manza kiza mu mureke yaraje guhezagiza ego eka ndaguhezagire shimwe uhoraho mana wewe utangiye ingaburo umuvinyu uba mu ngaburo zawe niwavugira uburoho uhavunywa genda ndabivyo no gusengera uri kurantu okay yes bakunzi ba Rox TV uno munsi turi kumwe na Dr. Mr. Bekeri akanoti kaje gukora iki gufasha uno mwana w'igihugu wetu uyu muramuzi numwe mu bakinya amafilime bamamaye aboneka nka Yesu ndoge yari Yesu shanko yari Brian Deacon ni Blind Deacon cyose kiro kimbabaza mu Burundi ugiye kuri abantu bankurikirana usanga benshi ku mwanya wa mbere arabanyarwanda abarundi bakaza ku mwanya wa kabiri kandi je nanje ndi umurundi benshi bavuga ndi umunyarwanda ariko bwo ndi umurundi kandi original ufise na tattoo y'umukuru w'igihugu
ko ndamukunda yes ko ndamukunda Evariste je ndamukunda mwe umwanya mureke mugireni je ndamwikunda kandi nawe uzompora kumukunda ndafise byinshi yatuma ndamukunda mu nyene cyubahiro umukuru wacu w'igihugu umubyeyi w'abajene ni n'umubyeyi wa papa w'abajene sina umujene byose babirimo Bekere yes nakaye kajambo bobabwira ku bantu bashobora kuba bafise uburyo bakagira agatima ko gufasha abana b'igihugu mugabo amahera bikabagora yuko bayasohora. Nibaza abantu ko bakwiye gukura amako muhuzu bakamenya yuko gufasha ari byiza ko birazana umusaruro. Igikorwa kiratanguye kandi ntimwumve ko tugiye gufasha n'abari inyuma bifuza baze dukora igikorwa ku buryo natwe amafilme turaba y'abazungu dusanga mu masinema hehe natwe baze barababoneka bafise agaciro. Nibaza ko ico twovuga umuziki nawo bawuteza imbere mugabo bahamaze imisi haboneka ibintu byo gupondana mu muziki hari umugabo witwa Bifesi we ntacu riga cyo tuma bajya nawe ushobasubiza sinomvise akarape nawe ugashobora. Nibaza ko indirimbo iri kirakogwa ku buryo egarape turayizi kandi guterana amajambo twe tuvuga ibintu bifasha abantu vyunguka ntituzana ibintu byo gutera amajambo no kugaya abandi bastare bagenzi bacu aho rero tuhagabira mugabo misi ndaza ko indirimbo igomba isohoke ariko irimwe impanuro ku rubuga rw'abandi naza ko bakwandika Dr. Bekere kuri YouTube bacashaka babona cyane cyane ko ndirimbo akanoti rikira hitinga n'indirimbo bitaniriye mu rukundo nibaza ngo nugufyina ninjiye mu rukundo ndaza nugufyina usanga bitoroshe rero wewe tubaza ko cano yazagira uwo mugore wiwe bagomba binjire mu rukundo Asho mugore namanza mutohoze neza kuko mbona ibyo bagore bigoye biragoye ni banga yes nimba ikintu cyambere uzi ko Yesu atigeze ashiramo n'umutumwa w'umukobwa mu ego ico nico kada mukanyuma nababwira abakunzi bacu nibaza ko bakwiye Barox TV nabandi batubona ngaha kuri cano nibaza ko bokurikirana ibiganiro ko bigiye hagiye gusha niko no bivuga ku kazina manyita Dr. Bekere musanzwe muzi umunitisoneri yemera kandi umustar akomeye nibaza ko mpagurutse muca mumbona si bwana twatse kumena wetu aho yashoboye kuboneka bigoranye Bekere nguri agatoro yes agatoro nibaza ko umwanya nta kibazo ubugari babuhari amakeya fungura kagusa hasi ni gwandinde agira nibaza ko ngaha muca mubona mugimbira kamera ni bibi mubona ndamuhaye hagari oya byemeza imbere kamera ndabyemeza manzu tore telefone Android kwanza ushobora kuzakoresha agatoro nako ndamugabira barampata ndamugabiye telefone ashobora kuzakoresha neza cyane ubugari nabwo ngubu n'agatoroma namuhesamira agatoro kugira ngo ashobore gusubira ibazandana nibaza hatakibazo 2 3 4 5 6 7 8 biracuzuye 8 9 10 cameraman wayabonye aka nagatoro kagomba kamusubiza jabo byari bigoranye cyane bari mu muduga mushire mu modoka Samire yes bakunzi ba Rox TV wetu bamugabiye Samire y'agatoro oya ntibangabiye naje mba kure yavuye kure murakoze cyane yes bakunzi ba Rox TV kwaje manze mbika amahera yanyu genda urangije mukanya yakunda yes bakunzi ba Rox TV kuri mikoro bari kumwe na Jasmine Masamba mbinye batibagira kuraba abahungu banje Pipiro na Potesho bariko barakora indirimbo ziryoshe kuri wetu company nabango ko baritanga cyane rero ndagenda basabe mugende murabe ukuntu bimeze neza bariko biraza naho baduciye intege ariko ntitwigeze ducika intege namwe rero mushize ko subscribe mwamumfashije cyane kuri wetu company kuko abantu benshi barageje kunyica abandi barandoga abandi baranyiba imbuga abandi bagirana kugira ngo tuje hasi ariko kubera ko twarungitswe na muhemu yera nitwigeze duta ikizere twagumye dukomeza nako tuko duhura n'abatama boboki nk'aba Dr. Bekere bandi n'abandi rero namwe turabakeneye mudushigikire sinema yacu ubugaragwa vuba iraja ko ntuze kuri YouTube ni muge subscribe kugira ngo tubahe coming soon kugira ngo mubone n'imisi izosohokera ko ni sinema ifise inguvu quality kandi ni sinema irimo kwitanga kwinshi kandi ikindi kintu mutibagizo bimwe n'ivyamamare habwo ni kiza aranjanye niyo yabona kino kiganiro ngira yamaze kugenda nabonye ngaba bodyguard we yaciye amutwara direct naba urambona ya maduka yiwaciza yagiye urazi rero ikintu kihari ciza ndazi ko kikiganiro wakibonetsemo ndazi uraza ko cyumviriza ciza ndanyene ndagusabye ka collabo ko kubona apana kamahera ciza arakora kweri ndamunzi arakora kweri imana imuhezagire kandi ndashaka ko zo mutuma imifuka 5 y'imiceri
imifuko 5 y'imiceri arumvisha nyamubwiye murakoze cyane ego yes mwabyumvise bakunzi ba Rox TV mubanage mukana subscribe bira comment turabakunda cyane kuri mikoro bari kumwe na Jazzy Masamba nyuma ya kamera ni Kibanomike bye bye